D1 bamuhaye radio rizingi. Ego, Belisima no kuvuga bamuhaye ngo. Bamuhaye televiziyo twa Sano. Twa Sano. D1 bwari bwa mbere mbonye iyo televiziyo twa Sano. Namba bamuteye Sano. D1 bamuhaye radio. Televiziyo n'amashugwe. Ego, Stanisha bamuhango amasabuni. Amasabuni. Umushinga bwarubwi ikidesha. Amasabuni je nayanditse. Niwe wayanditse. Amasabuni ya biopower. Okay, radio. Ugaho umustar nka D1 aduha amahiti ngaha mu Burundi yubashwe. Mbega ufashe umustar ukamuha radio. N'amasabuni ya biopower. Ejo ninahura na D1 jewe. Nzomufata gute? Abarundi turemwe no guponda gusa atantererano nimwe dushiramwo. Tunaponze ntibazikosora. Bande biko ushaka ikosora hamu buryo buvehe. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Nizere ko mwiriwe neza. Ukazana abakari. Nizere ko mana hariko haragwa imvura bashe. Nukuri? None mwezi Ramazani mbe burya iyo mufunze. Iyo mufunze nivyo ni mubikora. Hello guys, nizere ko mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwavyutse neza bitewe naho muherereye. Kuri micro ni Tatiana umukazana w'abakari. Inyuma ya kamera ni Kagaga, hama imbere y'amakamera naho ni Simbizi. None kutavuga ati ni Tatiana umukazana w'abakari. Ni ngombwa ni Bakari n'umustar za umuvuga umudugireko. Simbizi sawa. Jeni bon. Nda utwaka gripe garandembeje. Kuri sana. Cyangwa manza ngwa amazi menshi naho ndi mwezi Ramazani. Je mfunga mwijoro. Mfunga mwijoro nyene. Simbi. Ego mama. Makuru y'imisi. Ni bon? Ego. Jewe uyu munsi nta bintu byinshi tuza kuvugana. Uyu munsi dushaka dukorana ga content gato. Muga gato agakobwa gato maze ndakatake ni Simbizi wasemavumba. Twari ahantu twari turi. Ego. Twakoranye ikiganiro na wa muntu yafitanye amasezerano na Double J. Ego. Yabishize ku mugaragaro aratanga umuco aravuga yuko atakibazo bagifitaniye. Ego. Arabisigura neza ababonye ikiganiro bakibonye. Aha. So, je nashaka ndakubaze nka wewe Simbizi. Ego. Kuko wowe turakuzi yuko urijwi ry'abanyagihugu. Niko robivuga. Ijwi ry'abanyagihugu. Ndabizi yuko babanyamuzika ariko. W'abanyamuziki. Ngaho ugenda ukane ikigo zokuvugira. W'abanyamuziki. Umuziki wanyene niho vyemewe challenge zo guterana amajambo. Ndabizi yuko ivyo bintu warabigizemo uruhare rukomeye. Cyane gose gushika birinde binahera nenda biri inyuma byose. Yego. Shaka umbwire uruhare wabigizemo. N'amasezerano hari amasezerano ari jana yasinyeko. Ahubwo ni karamu yanje bagiye bayitwaye foko bayima. Mugahise karamu yanje yatwaye kote ya Bad Boys ko nibo banditse amasezerano. Jewe sinkunda ibintu urabizi neza yuko na Berry Chris urazi ko nagerageje kumupambanira mugabo ukora dossier yiwe aramba dossier bisaba yuko umuntu ashishoza neza mugabo irikira kurikiranwa neza Maître Muvare karayikurikirana n'umuntu yari yantelefone peut-être usanga ari byo agomba kumbwira cyangwa agomba kumbwira iby'urubanza mu bisanzwe je mu biganiro byose namankora namampagarara yuko uno munsi umuziki hari indi ntambwe uri kuragerako emission Kagaga ijya emission mwakoze n'ujya Benito manager w'ijya Bad Boys byatumye haro umumanager wa Billman Boy umusponsa sinamwita umumanager ni Akimoza mugabo ari umusponsa umva abaririmbye bamenye gutandukanya manager na sponsor. Manager niwe apanga karere byose ingene gahunda z'umuririmbyi bikenewe nibidakenewe. Mugabo sponsor ni watanga amafaranga. Mugabo rero nkacengaruka kandi no kuri iyi kayabaye sinigeze ntahura ingene Bad Boys yarondeza Kirikuna Double J kandi Kirikuna Double J bafise manager. Yego. Musanzwe nta management igirana kontra no muririmbyi. Management igirana kontra n'inde management. Habaye n'amatati we nunza gufata mu manager.
ufata umuririmbyi ufata manager ko ari manager niyo magiye amasezerano ko no ngaho urabona bad boys wigeze babona mugani manager yaje bisigura yuko manager yategeza kwitwarira Akimoza ko Akimoza niwe manager wa Birman Boys nayo mpamvu Akimoza ni nawe yagiriye amasezerano nawe ama mushavuga ati rero ngaho hari ibintu ntashoboye gutahura neza mugabo hari igihe usanga ari nizo management dufise usanga ari management zihagaze ku mazina ugasanga management ugasanga nta nikido difise burya management ugomba kugira kashe urabyumva management itegerezwa kuba ifise ikidodo usanga uyiserukira agasinya natedo kiba gihari sivyo rero ibi bintu narabaye confused niyo mpamvu nahisemwe yuko bino bintu vyohera muri izo nzira hama tubijemwe neza mu mitsi Double J yarafashwe sivyo bavyo ni Double J yafashwe gute ko Double J ari umuririmbyi ari muri management nta hantu namwe ushobora kurondera umuririmbyi urondera management kujya management nibi mukingiye niyo protection kiretse ari icyaha cyakozwe na none babanza kwanza gucakira manager ko manager niwe ama contrat ziba entre manager management zibiri yego urabyumva kuko turabajya ama contrat yose niyo mpamvu hari ibindi binatangaye ndibuka Akimoza nigeze kumubwira igihe ba Double J baja muri tournée Buraya namubonye Akim bigenze gute ko ba Double J bonyine ari bo bagiye wo kutagiye kandi uri manager wabo vyarabaye no kuri Satbi yagenda muri Sweden avuga ati nega Satbi Kent Piko mutajanye kandi ari we manager urabyumva ibi rero ibi bishikiye Birman Boy bibere n'ikigwa n'abandi baririmbyi batawurije cyo management urabyumva nambona munsi Double J yari yafashwe bariko barabarondeza miri ko manda da mene na manda do perquisition nizarondeza Akim zarondera Double J na Kiriko wabyo bisigura yuko ejo na hirya ejo nibagonga ayandi makontra badoze barabikora askwe ari manager abasinyira ko ari manager abasinyiye bazogira ku iteko giwe mpamvu rero abaririmbyi hari ugwego urugezeko utazurakira ibintu byose bije biva bisaba yuko bica under management ubwo nawe wumve ko kingiwe ko bimaze nk'uyu Ben Benito yarafise umuavoka yarafise bari bahagaze bo naho bari kubacika urabyumva mugabo rero je naracenda ndabyinjiramwo kwera cyari ikintu gishisha tutamenyereye yuko no munsi umunyamuziki ashobora gukurikiranwa kumva y'amasezerano yagize y'akazi k'umuziki aho rero tujya tuhagarara wa muziki wabaye akazi tumenyereye amasezerano abaguraniye amaparcelle abaguraniye iki mugabo no munsi umvise yuko umunyamuziki ku masezerano yagize yo gukora umuziki ashobora kwitwarirwa mena c'est bon uno munsi rero bisigura yuko nibi turiko turavuka ejo byisanga mu mategeko ejo usanga harasose amategeko yanditse ari clair atomoye neza uravyumva avuga neza ivy'umuziki kono munsi namba ubutungane butanguye kwakira amadosiye y'abanyamuziki ejo tuzoronka nandi mateka ameze neza kandi muri ico gihe n'umuziki iba ari inzira yo gutera imbere yego urakoze cyane Simbizi ko duhaye umuco ukwiye kuri yo dosiye kandi kabiheze idosiye heze bon Birman Boy amera basubije igice ico gice cyari cya promotion mugana njyashye nimvya none gute none byagenze gute ba Double J bahabwa amahera ya ba Double J cyangwa aba promoter ibisigaye ndibaza mugaba ikindi kintu naco nace ntahura nuko nivyo kunda yuko Double J na Kiriku bogirira promotion Landry SB abiweze kandi Landry SB ni producer ni director wa Fizo urabyumva urumva ko ivyo bintu bidakunda niyo mpamvu ba prefer ugira iki kuyasubitsa urakoze cyane kubona kandi abo babaye professional urakoze cyane kubona utubwiye uko ibintu bimeze kandi rindira gato ari umuntu ntarangije mvuga umusponsor wabo no yaciye ndondera abonye kijya kiganire kuri yagateki ari muri Etats-Unis acambwira ati ivyo bintu n'ubwa mbere ndabibonye ati nibiki hama turavugana ndamubwira ingene bimeze bonyene bacha bahuriza yuko ni proposition kubera bo bavuga bati turagusubiza amafaranga hama indirimbo uciyifuta hose ive kuri YouTube hose iri
byaranje ifutwe mugabo abana babaca baravuga ati yo urabona indirimbo ifuswe indirimbo maze kuja mu bantu kunuku ati sawa basi reka bagusubize mu ati nibo bo cya propose abanyene ba Bad Boys ati fuma mudureza 600 € hama indirimbo igumeko kandi riki ndo camparwa n'abaririmbyi bazi bamenya agaciro kabo buri muririmbyi ahari amenya ati jewe ingabire yanje ivala ano mafaranga kandi ubona yuko amategeko avuga yuko guhera ku noti y'ibihumbi 2000 francs mutegeza kugirana amasezerano urabyo babimenye ico idiri yose muzokora ihera ku mafaranga ibihumbi 2000 mubwirizwa kwandika ngarukira ijambo urakoze cyane reka tuje ku yandi makuru tumaze imisi tubona kuri Facebook tukabona no ku zindi mbuga makuru nayo umuririmbyi yaririmbye Belisima ariwe Fernando n'abandi twagiye turabona Estanish turabona Estanish bahereza amasabuni ya Biopower ego Estanish turabona amasabuni ya Biopower turabona na D1 bamuhaye radio Rising ego Belisima no kuvuga bamuhaye televiziyo yitwa Sano Bwari bwa mbere mbonye televiziyo yitwa Sano bamuteye Sano D1 bamuhaye radio televiziyo n'amashugwe ego Estanish bamuhangwa amasabuni ubushinge bwari ubwikidesha amasabuni je nayanditse niwe wayanditse amasabuni ya Biopower okay ubwo bushime bwari ubwikidesha duhereye ngaho D'abord ikintu cyambere no gushima initiative ya Isanganiro muratwisanganira we nibazo yaramaze igihe yugaye niyo umva no gushima initiative d'abord yari umuntu yantelefone arambwira urabona muririmbye nka nuzenya kumwereza televiziyo akarira ko era televiziyo tuze dushima uwo muririmbye namubwiye ahubwo yarambwiye ngo azomurungikira ngo $100 ngo Fernando Urabona umutipe namubwiye ati ikintu cyambere d'abord no gushima initiative urabona abarundi turakunda kujija bamuhaye televiziyo bamuhaye iki mugabo atakintu na kimwe waterereye muri yo evenement ndahubwiye je ngenda gushireba wewe uri kuvuga ngo nugushima initiative ego ariko quand même il faut voir nawe valeur y'ikintu bahaye umuntu tuzi ko ari umuntu w'umustar Ndoye bisigura Belisima yagize views zingahe ubigeze muri views zingahe none mbe yagwenze kumurimbya akomeye muharurira ku ma views ya ndirimbo ya Estanish yacemwe urayitse ya gatatu reka mbanze mvuge kwanza mbe ndi yabahenze kumurimbya akomera ku ma views oya vishu ko ari ba murimbya wa mbere azimvye ngaha kwata ama views yatararonka jewe sivuze ko yitwa gute cyo kintu cy'ama views yenda cya ucanke canke ucemera ariko ni ibintu bigaragara n'amashifre agaragara indirimbo Belisima yabaye no inshuro yavugije kuri Isanganiro urazitse Isanganiro award ni guhereza ngo nukora ngo ama views ufise bahereza competition yabaciye kuri medium yabo bashimira babo sawa nyuma nk'indimba Estanish je nayo nzi ico sikibazo naje ndikuvuga ati ni kagaciro nyene ndiko ndavuga agaciro baha abastare bacu b'abarundi agaciro gaki jenge ndabivuga gake gute nagaciro gake baha none ikibazo gica kiza ni gute ushaka gufata televiziyo Sano ni na Sano Samsung niho babasha kwiyagaza no urumva wowe urafashe televiziyo haye umuntu w'umustar umusitari w'umurundi umuhaye televiziyo akurikiranwa n'abantu benshi sivyo akurikiranwa n'abantu benshi twabonye indirimbo Belisima yarasimvye imipaka yarambuze imipaka irashika mu Rwanda ugacumuha televiziyo ugacuna fotora ugashumuha televiziyo ugacuna fotora ugashira ku marezo none utafoto yari cyabaye abafari bamukurikirana none Cedric yaje bafizo ntiyabaye amashugwe arafotora amashugwe amwe bashira kumva ibaze televiziyo dukamuhira n'amamedaye iradiyo ugaho umustar nka D1 aduha amahiti ngaha mu Burundi yubashwe mbega ufashe umustar ukamuhiradiyo n'amasabuni ya Biopower ejo ninahura na D1 jewe nzomufata gute
oya ifo kubaha valeur ifo kubavaloriza nkuko jewe n'ubu turagarutse kuri kibazo nyene cyaba pitigeze cya Birman Boy na Bad Boy jewe reka ndaguha none umuziki wo mu Burundi ugeze ndakene kumenya aho gaciro muvuga kageze loli ko arakora show z'igihumbi ugeze Olege nafise show y'igihumbi unyaye karakora none Olege ntari karakora ntawe tuzi muri uyu mwanya mugari wari karakora amashow z'igihumbi ugwego genge ntawe tuzi ibikorwa vyo navyo turiko turabona nandini bafise nta bikorwa vyo indirimbo ziwe ntazuzi ibikorwa yakoze nivyo mu myaka iheze nagaciro bifise byarazimanganye byarafuswe dukeneye abartiste guma baduha ibikorwa apana mu artiste azakaduha ibikorwa hamagaca asubira akaryama umve ndakubwire ndakubwire Tatiana yego hariyo ijambo rivuga riti yego umutunzi atari bunduzi nababazwe n'ipantaro yanje ntadugice urabyumva yego namba mwebwe mubona yuko ayo ma initiative aba amafara babahereza ivyo bidakwiranye nimushiramo imitaha mushime initiative ishambere dabo ni mushime initiative nawe abarundi turemwe no guponda gusa atantererano nimwe dushiramwo tunaponze ntibazikosora bande biko ushaka ikosora hamu uburyo buvehe uburyo none nibaweka mvize ndakubwire Simbi niba bari babona yuko ataburyo bukwiye bafise babireke bari gufuma babireka bakabitegura bikwiriye hari umuntu yambwiye ati ngo ajya amatante bubatse nibikingo bari gufuma basa ajya amafaranga bashize ngo mu matante bayashira muri envelope nijya televiziyo baguze nimba ruga rubanza bakoze ajya amahera ariko bashira muri envelope bakamutumira kuri plateau ngo bakamuhereza envelope ikwiye ngo hako ngo baza ukumumara amazi imbere ngo bakamuha televiziyo c'est vrai nukuri iryo televiziyo ni sano Jeyo marque ntayonzi sivyo ntayonzi mugabo ndibaza yuko igiye kuri marché ntigugwa amahera amwe na Samsung umukuru abakari bazogutera amabuye nukuri kwibara uyu munsi ndiko nditeza abantu mugabo reka ndakubwire dutegeza mugabo mu cyamakuru mva Berisima Fernando ntakwiriye televiziyo oya vraiment baramusuzu kandi yararize bamuha ibazi ni vya bintu bari kuravuga muri bijyo bya Double J na Kiriko umu artiste kumenya valeur yiwe none ni jewe none reka ndakubwire none valeur bari ya televiziyo iyo bayiha fizo ibaza ko yari kuyemera mvugisha ukuri ntiyari kuyemera uki oya agashimwe n'agashimwe wewe warize gawe warize mbewe warize agashimwe wewe warize ntigasi ndakurusha diplome wize he ndakurusha diplome wize mu Rwanda wiziki nize Hague wize Hague uratsari Histoire, économie, géographie. Wejeje amashuri baguhaye iki? Bampaye iki? Bampaye diplome. Diplome ikozwe ni iyo ni izina baguhaye iki? Bampaye diplome. Ni giki? Ni urupapuro rw'umusindo. Urupapuro. Uruya rupapuro. Ubu nyene tugende ndago imprime urabe. Ura amafaranga ndago imprimisha rujya. Kugwa imprima no kunyagirwa uranyagirwa rugatabuka. None ndakubaze. Rukangirira kamara. Kagira kamara? Yego. None ndakubaze. Ijya televiziyo. Yayihawe kubera ari habaye iki? Ahubwo nyene reka dusubire ngaho. Wewe bagwa urupapuro na televiziyo cyane kizimvye. Urugero rupapuro bampaye rurazimvye. Ruzimvye oya. Wewe bavuze ku isoko, tuje ku isoko. Ivyo byini byiwawe. Wewe zerekeye igipapuro cyawe tugitware ku isoko nani nani televiziyo ndetware ku isoko wewe cyaye bagitekamwe amandazi vrai ufo nabi diplome urasanga babego batekamwe amandazi ni capati uri kugeranya ibintu itagereranye kasi birageranya kubera nyumviriza ruga rupapuro bagwise urupapuro rw'umutsindo kwera warutsindiye warukoreye Berisima yarakoze arakora ivyo yakoreye bamwe babona bikwiranye na televiziyo none amateka muri 7 bijambo yakoze bikwiranye n'irya televiziyo amateka yakoze akwiranye na televiziyo none ubu nyene basi reka turekane yacharonka na contrat muri Dream House reka turekane na ya contrat Dream House uzo kwinjiza amafaranga mu mwaka none yayihawe kubera isanganiro nyuma y'amateka
yahawe kwera isanganiro ega ni CV ni kubera ibikorwa abantu biga muri no myaka vema ni muza agaciro ka CV Simbizi uyu musi je nawe ntituza kiri kuri umuvite ntituza kumvikana CV urayizi ari cyo ni baronse amandi makontra ni kubera ibikorwa mazimisa akora kudugana nyina ku mutwenzi niyo mateka bamwaye kontra kuri yaduganye nyina ku mutwenzi audience uyu musi Belisima afise audience urumva kubera iki batafashe ijya ahubwo akana kanje karamukoreye challenge ya bien faut kwamereza ivyunguka ivyunguka ujya n'umusitari ushaka kurayikora cyangwa ukareka inde mwana wanje no mwana wawe mwamikazi yewe kwe kukanisha ingurube kakiri gato indurube reka revyo tubibe wana ngurube karaga bara ama challenge yako Simbi ivyo twego turavuga nuko yamenya yo apprendre à valoriser valeur umbiriza aba artiste ba umuntu nushaka kumuteka ugashimwa guha ntumutega ugashimwa guha muga agaciro utakihaye nta uzoka uyu musi abo nyene ega ndakubwira ikintu kimwe hari abantu bigeze kuronka ama opportunité bagahura n'umukuru w'igihugu bamusaba amabati hari n'abandi bayo n'umukuru w'igihugu sivyo baramwereka ingingo zofatwa kubyo twigurira amabati hari umusani umwe yahuye na president amusaba amabati nundi musani yamubwiye ati nyene icubahiro hamwe ibintu byogenda uko nuko no kwigurira amabati urumva difference opportunité yose uyironse agaciro si kuba wayironse ninge nagaciro we wayihaye ninge n'ibyazi vyunguka kuba ugera twaye isanganiro award ni CV uno munsi imigneto de centre muri CV yabo baratwaye za Pam Award yategurwa muri Ntuzenya sinzi ko abona how much Ntuzenya ujya Serge Nkuru nziza yatwaye agashimwe ka BBC aragenda kugapresenta mu namashinga amateka ayo sina ma histoire mutazi iyo CV ikitanga rero je CV ni nziza jewe simagara kubona yarose awards yisanganiro ni okay basi bwira okay rero okay wewe ukorera yagate TV bwira umubosi wanyu ategure award yama atanga ibyo bifuza voilà clôture wewe wabonye ko bavyanditse kuri page ya Facebook yuko sawa rero tuvyoroshe mubosi wa yagate TV mukora amajambo mutwe parara mureke kuza muratuma mesha makuru banyu baza kutubaza ibintu by'ibinonsense nta wantumye nibakosore sawa rero nibakosore umviriza nibabikosore n'abantu badukurikirana nibategure yagate award batanga ubushimwe bwo hemwe ndaberetse umutwe kwa kuvuga cyane n'abantu badukurikirana ba yagate TV jewe uyu musi mumenye yuko nticaye ngaha nk'umumenyesha makuru nicaye ngaha kugira ngo tudebate na Simbizi je ndamuhaririza uyu musi niyo nego nihaye kubera ko wewe oya nimba bikuraniye kudefanda bimbwire ko nagutsinze tubimenye bivugira gaho nakubwiye ati ko nagutsinze mukubirangiza okay jewe mvije ndaguhe hafi yanje basi aho yari kiraja yego iyo CV yuko Belisima na Diwan batwaye award ya isanganiro ni nziza cyane sivyo kandi turabakeje mugabo jewe nari mpagaze ni iyi valeur y'ibintu babahaye nk'aba artiste bacu reka basi televiziyo basi yo nayigurisha akaronka n'ivyo bihumba agashimwe nukagurisha oya nivyo ni example ndiko ndavuga oya kiraza gurisha agashimwe ni bafite televiziyo uyu musi bica bigenda acha afuma gurisha iyo yinda cyayishira mu yindi shamba sawa cyangwa imikabe yo gukina kwa maje yinda kira iyo radio no bahaye D1 iradiyo koko iradiyo urishire ko bamuhera umva rero utanga amakuru atari iradiyo si amasabuni ya biopower non il faut valoriser nos artistes quand même initiative yari nziza rero amagara aba partenaire kugira baze barabaha ikiri important na mateka abantu benshi turirengagiza icyo bita amateka histoire s'immortaliser nko muri histoire ya ikibabaje n'ingene ikibabaje n'ukumbwiye yuko wize histoire hama ukabutaza amateka iceri cy'amateka amateka ndayazi none amateka ndayazi nava Belisima ntari mu batwaye asanga rero abati okay ikaje nakubwiye ati initiative ni nziza ntuze ya izina ni giza ya kandi umwaka weze na Emerson bamuhaye ecran plat inde Emerson
Yakaye. Gusa jewe ico narishaka ni message ashaka gutanga. Nigeze kujya kuyitora kubera yairose kubera umwana wanje yamukoreye challenge 1.3. Je message ashaka gutanga ni y'ubushinge bagerageze baze baragira effort nimba uburyo butabonetse barondera ama sponsor. Oya nanje message ntanga ndashike initiative habeho n'abandi bakrea ama award adatanga nk'ivyo bajya batanga. Harandi ma award uzi ariho zigaza platform show batanga ivyuma bisize irangi biri dore bega bijya vyuma nyene bimaziki voilà bo ko atavyo muvuga abakunzi ba Yaga TV jewe muze kutubwira muri commentaire nimba jewe uyu munsi darifise raison kandi mubimbwiye mu rufasoni ni muntuke hama ari kiwita shagenda mubandanye mudukurikirana mubandanye barakumotereza mubandanye mudukurikirana mubandanye mugira ama subscribe mugire share mugire ama comment mugire ama j'aime hama kandi bizu nta bindi